ati ndagarutse muri umwake karibu kwicano Dieudonné ND uri mushasha ntiwagire kugira like subscribe comment utari mushasha naho ntiwagire kugira portage ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri kwa nta handi nahanyene no munsi tugiye kuyaga ku bintu gusa bitanu ndizere uri umurundi uramaze kumenya yuko president Ndayishimiye nyene icubahiro yari muri Washington DC aho yitavye inama ya National Breakfast muri US. Rero hari amapicha ndagenda bona yaciye kuri Ntare House Rushatsi ari kumwe n'abantu batandukanye. Mugani ipicha jewe yankozeko niyi bari kumwe n'umugabo yitwa Jordan B Peterson ati n'umucanadian n'umunyakanada n'umugabo yandika ibitabo maze incabwenge abantu benshi barashobora kumwiga ko ibintu vyinshi nkuko nanje ndamukwirikira urumva ndifuza nawe yuko wamukwirikira cyane uvuga ngo turi umuntu ugomba gutera imbere mu buryo bwari bwo bwose ego ngo tushobora kumenya byinshi mugano munsi tugomba tuyage ku bintu bitanu gusa uwo mugabo amaze ni nk'amakote aho lesson inyigisho ahora korako cyane mugani izi ni mu ncamake tuziraba aho tushobora kumenya nawe ugire ico zikumariye nkuko nanje nshobora kuvuga ngo ati burya umugabo naho ndamukwirikirana ndamwumviriza ndamukunda nanje hari ibintu ndamwungurako hari ibintu menya kuriwe hari ibintu bifasha kubera ndamukwirikira uko nuko nico gituma keshi na keshi uri umuntu yifuza iterambere uri umuntu yifuza kumenya uri umuntu yifuza gutahura hari abantu bamwe bamukwiye gukurikira hari abantu bamwe bamukwiye kumviriza hari ibintu bimwe bamukwiye gukora kugira nawe utera intambwe mu buryo butandukanye rero n'uwo muntu tugiye kuyaga ko ku majambo aho ku nyigisho zitanu amaze gutanga ndifuza yuko nawe woshobora kuzimenya kubera n'inyigisho zikomeye ego rero ntatinze inyigisho ya mbere tugiye kuraba ni inyigisho yo kuvuga ngo ati burya ni wiyumvire umaze nk'imyaka 10 uhunga ibintu bimwe ukora umaze imyaka 10 uhunga ibintu bimwe ukora mugani uco wiyumvira iyo myaka 10 utabihunze ivyo bintu ukabiha umwanya hanyuma ukabikora kila misi wibaza wogerahe mu buzima ati wibaza wogerahe burya abantu benshi jewe ndimwo nawe urimwo usanga keshi na keshi duhunga ibintu byo dufasha aho ibintu byo duteza imbere ugasanga turiko turabihunga ngo ejo ndobikora aho ejo nzoshobora kubikora ejo hakaza umunsi ukarengana ukavuga ngo ati okay n'ikintu maze gizotwara nk'imyaka 2 ukavuga ngo ati nzogikora niyo hagera ugasanga gitwaye iyindi myaka 3 iyindi ne ugasanga nta na hamwe wigejeje kandi ari ikintu bari gutangura kera aho mu misi irenganye ugasanga mwaka kanya uwo munsi ariho ibintu bimeze neza rero nuce wiyumvira ico kintu carico nuce witahura umuntu wewe uri umeze gute hari ibintu bimwe mugenda urahunga ubona kandi ukwiye kubikora mwaka kanya mu myaka iri imbere ugazosanga wisanze mu bindi bihe bitandukanye aho wisanze mu bindi bihe wahora wiyumvira mwaka kanya ngo ati nico gituma uri kurakora ivyo uri kurakora mwaka kanya kugira ugere aho wifuza kugera wati twese tugomba iterambere twese tugomba kumera neza twese twifuza ibintu vyinshi mw'iyisi mugano ugasanga bamwe tugenda turabihunga bamwe tugenda turabikwepa ntitugomba kubikora ntitugomba kugira ntitugomba kuruha ntitugomba kwiyumvira cyane ntitugomba ibintu bidutwara umwanya wacu wo kuba turanezerwa mu bindi bintu ngo tuwe urinde rero inyigisho ya mbere uyu mugabo avuga ngo ati ni wiyumvire imyaka 10 uzurahunga ibintu woshobora gukora hanyuma ukabikora ntubihunge kila minsi wibaza ngo ati woba ugezehe nawe ni wiyumvire hama inyigisho ya kabiri ivuga ngo ati nushire inzu yawe ku murongo aho urugo rwawe ku murongo imbere yuko utangura kunegura isi aho utangura kunegura ubuzima bwaribwo bwose aho isi ukonyere nge tubivuga uko the world urumva umuntu wese bujyana jewe ndimwo ndashobora kunegura ibintu ko ndabibona nanje ivyanje bimeze nabi
nanje ivyanje bitafise umutekano, nanje ivyanje bidafise iyo bija n'iyo biva, nanje ivyanje bikwiye ko ndabishira ku murongo, ko ndabiraba, ko ndisuzuma, ko ngirante imbere yuko ntangura kunegura isi aho ntangura kunegura ibindi bintu vyo mu buzima uko nuko. Rero wowe uri umuntu umeze gute? Uri umuntu unegura, aho usuzugura ibintu vy'abandi, aho usuzugura ubuzima bw'abandi, aho usuzugura isi, aho usuzugura iki n'iki, nawe vyawe utazi n'ingene vyifashe, nawe vyawe utamenya ingene biri, nawe vyawe umenya yuko bidapanze, bitari ku murongo, wama wirengagiza ivyawe hanyuma ukagenda kunegura ivy'abandi. We turi umuntu umeze gute? Raba ushire inzu yawe ku murongo imbere yuko utangura kunegura ivy'isi aho ivy'abandi bantu, cane cane uvuga ati uri ufise umuryango ugasanga uri kuranegura uwundi muryango, ngo ati ni kubera iki? Hanyuma uri umuntu agomba gushika mu buzima ahantu kanaka ugatangura gusuzugura abahashitse, abo bariko barajayo, nawe ivyawe bitameze neza, atanuko nawe urafata ugo rugendo, atanuko nawe uratangura uko nuko. Ngo ati shira ibintu vyawe ku murongo imbere yuko utangura kunegura, aho utangura gusuzugura, aho kuvuga, aho kugirante ibindi bintu, aho abandi bantu, aho ivy'isi. Atura umuntu ameze gute? Burya ni kumenya yuko twese tumeze ugutandukanye, twese dufise ibintu bidakwiye mu nzu zacu, mu rugo rwacu, ugasanga turiko turanegura abandi bantu aho twomanjije gushira ibintu vyacu ku murongo. Ati naje ndakwibutsa ufate aka kajambo aho inyigisho uko wewe ubayeho mw'ubu buzima, imbere yuko unegura ibintu, abantu, aho ibindi bintu umanze urabe ingene wewe woba uhagaze, ingene urugo rwawe rwoba ruhagaze. Ati ni inyigisho ya kabiri ya Jordan B. Peterson. Yumvira hanyuma nawe ugire ingene utunganyije ibintu vyawe imbere yuko unegura ivy'abandi. Ego, inge tuze ku nyigisho ya gatatu. Inyigisho ya gatatu ivuga ngo ati burya kugira umuntu umukomeze aho umuhe imbaraga mu buryo bwaribwo bwose ni kumushira aho kumufatanyisha n'ibintu bishobora, aho ashobora kuba atinya, aho ashobora kutumva amahoro abirimwo, aho ari aho hantu. Ugomba gukomera mu biki? Ugomba kumera gute muri kazoza kawe? Ivyo bintu rero utinya, aho ivyo bintu wumva utari comfortable, nivyone ukwiye kwishira hafi aho kwishiramwo kugira wumve, aho kugira ukomere mw'ivyo bintu. Atugomba mahera mugani ugatinya kugenda kuyarondera ahari, atugomba kuvuga mugani ugatinya kugenda ahantu abantu bavuga aho bari, atugomba gutwaza indege mugani ugatinya ikirere, ugatinya ahantu kure kandi ari yo ugomba kuja, ntivyumvikana. Rero ubwa mbere na mbere mu bintu vyari vyo byose, wewe, jewe, twese, murundi haherereye hose, nyamba wipfuza ikintu mugani ukumva umenga nta mbaraga, nta bushobozi, aho wumva utinya, aho wumva umenga nturi comfortable n'ivyo bintu, kandi ugomba kuba comfortable, ugomba gukomera mu ivyo bintu, nubijemwo, nugerageze urabe ngene uca mu bundi buryo kugira aho hantu wumva hakunaniye aho uneshwa, uzura hataka bukebuke kugira urabe ko wocinda, hanyuma ibintu bikagenda neza. Ego, ngo tugomba kuba resilient, tugomba kuba umuntu ameze gute? Rero ugiye uricira mu ivyo bintu ufisemwo ubwoba, utafisemwo ubumenyi, mugani ugomba ubumenyi, utagize ni wishire mu ivyo bintu kubera nivyone bigukomeza, hanyuma ukaba umuntu akomeye, akerebuce, agize azogurutse ya ndege atangorane. Bukebuke nuzura hataka bukebuke, hanyuma wiyumve yuko ubishoboye, yuko ufise inguvu, hanyuma ukaba umuntu atimba mu bintu vyari vyo byose muri rusange. Ego, urumva iyo ni inyigisho ya gatatu ya Jordan Peterson. Hanyuma tugende kuri ya kane. Ya kane nayo ivuga ngo ati wiyaranje kugereranya ico wari uri hirya yejo ino munsi, apana ku wundi muntu ari mu uyu munsi. Ngasubiremo ako kantu ngo ati wiyaranje kugereranya wewe ico wari uri ejo, aho hirya yejo ino munsi, ntiwiyaranje kugereranya n'umuntu w'ino munsi. Ngo ati hari abantu benshi aho bo kwiravye bagenda kwiraba ku muntu
w'ino munsi ugasanga ejo byari bimeze ukundi kuri we mugani yabona uwundi muntu ivyo afise ino munsi angena ameze ino munsi ugasanga ariko arigereranya n'uwo muntu yoba ari wewe yoba ari jewe yoba ari inde ngo ati ntiwigereranye n'umuntu w'ino munsi ahubwo wigereranye n'umuntu wewe wari uri hirya y'ejo kugira utere intambwe y'ubumenyi aho yo gukura mu bintu vyari byo byose kubera ubwiyo raraba ngo ati ino munsi umuntu ameze ukunuku ntumenya wene mu buryo bwiwe ico yarari hirya y'ejo nico gituma usanga twese dufise inzira zitandukanye ugomba gutera imbere mugano ugazusanga mugenzi wawe yarahashitse nawe ukagomba guhashiga ubwo nyene utazi ivyo yaciyemo kugira ahashike rero wigereranye muri wewe ingene hirya y'ejo aho ahejo hari hameze kuri wewe hanyuma umenye ngene ufata iyindi ngingo y'intambwe imbere ejo uko nuko nimba aya majambo ndayacuranyije ngo hirya y'ejo aho ejo umuntu mugani wigereranye ku muntu wa hirya y'ejo wewe ngene wari umeze apana kugereranya n'umuntu w'ino munsi apana wewe uwundi muntu w'ino munsi aho wokwigereranyije wewe kuri ahaheze hejo kuri wewe kugira urabe ngene wokura woteye indi ntambwe kubera ntumenye wo wundi muntu kuwo munsi ingene yahageze aho hantu gwetse ni ibintu bitahuritse ni ibintu byumvikana mugani bigoye yuko twese tubikwirikiza aho tubigenderako kubera usanga ni ibintu bica ngaha bikagenda mugani urumva ni inyigisho ikomeye iyo ari inyigisho ya kane ndizere ko wayitahuye kandi wayumvishe shobora kukugira akamaro ego reka kwigereranya n'abandi ahubwo niwigereranye nawe ino munsi ejo hirya y'ejo niko nutera ukura uko nuko hanyuma inyigisho ya gatanu atari ya nyuma mugani inyigisho kubera buryo umuntu yamayize yamenye yatawe yarondeye kugira akure muri vyose ego inyigisho ya gatanu ya Jordan B Peterson ni kora cyane ku kintu kimwe ikintu kimwe ugikoreko ikintu ndi burya sinzi ngene kimeze gukora ikintu gukora ko ku kintu aho gukora ku kintu ugikoreko aho gukorereko ico kintu urabe ibintu bishobora kuba kora cyane ku kintu kimwe at least ikintu kimwe nyambari bibiri nyambari bitatu mugane haba harimo ikintu kimwe ukore ku ico kintu kimwe ugikore n'imbaraga zawe zose hanyuma urabe ibishobora kuba ibishobora guhinduka sikuvuga ngo ati ngo ni gukora ngo ku bintu bisanzwe guterura ivyuma oya ni gukora ku kintu mu buzima hari ibintu twese dufise dukora turondera akazozo uko nuko gikore ko ico kintu mpaka urabe ushiremo umwete wawe inguvu zawe ubwenge bwawe vyose paka urabe igihinduka urabe icoba burya hari umuntu atangura ino munsi ejo ugasanga yabivuyemo hari umuntu atangura ino munsi mu mezi angahe ugasanga yabivuyemo rero ngo ati kora imbaraga zawe zose ku kintu kimwe at least ikintu kimwe urabe icoba wati urugendo n'ururerure mugani ubandanyije ugakomeza kwico kintu ati nijone kizoguha ubuzima nicone kizoguha umunezero nicone kizoguha n'ibintu wewe utaruzi woshoboye kuronka mu buzima turimo ngo turaba abantu bose kwinosi bakora ikintu kimwe nicone kibaranga buryo umuganga akora ibintu bingahe n'umuganga buryo umupastor akora ibintu bingahe n'umupastori buryo umuntu akora amagare akora ibintu bingahe akora amagare buryo umwigisha yigisha akora ibintu bingahe arigisha nawe rero mwico kintu kimwe gikore n'imbaraga zawe zose hanyuma urabe icoba ego ataka video karaka izo ni inyigisho z'uwo mugabo yari kumwe na president nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ego ni picha ndakunze ni picha yankozeko ndizere yuko nawe izi nyigisho zigiye kukugirira akamaro zikumariye akamaro aho uzumvishe naho utazozikora naho utazozikorerako rungikira mugenza w'iyi video kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi
naha nyene ego ati akazina kanje banyitwa Nijimbere Dieudonné tuzosubira kubona niyo twabonana